wa 13 Rusama 2015 bagerageje kudeta barundi twengabo zirabananira barundi twengabo zirabaswatana barundi twengabo bahuriro ma barundi twengabo bahiyo barundi twengabo turagwanira igihugu abasi b'amahoro tukabafata mpiri barundi twengabo uno munsi turamutse twibuka igenekerezo rya 13 Rusama aho akagwi k'inkorabara kagizwe n'abasirikare hamwe n'abapolisi abahutu n'abatutsi bari kumwe bashatse gutembagaza inzego zitorewe n'abanyagihugu. Uno munsi turamutse kandi twibuka abacu bahitanywe n'ivyagiye birakurikira. Ivyakurikiye haba ibitero vyabaye, haba ubwicanyi bwakurikiye biciye mu migumuko. Ni naco gituma uno munsi twakije hano. Nico gituma uno munsi twashizeho amashugwe ku ntara 18 zigize igihugu cy'u Burundi. Nta murundi atabuze uwiwe muri kino gihe. N'utabuze uwo munzu yarabuze umugenzi. Naco gituma uno munsi twifuje yuko twohanahana ivyiyumviro tukaganira. Iki kiganiro kiremeshejwe n'abakora mu buzi cyane bwo kumenyesha makuru ariko mu nzego za leta. Hariho umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, hariho yitwa Baratuza Gaspard, tukaba turi kumwe na Jerome Nzokira ntibyarongoye iradio na televiziyo by'igihugu, turi kumwe na Doriane Munezero asanzwe ari umuhanuzi mu kumenyesha makuru mu biro bya nyinshobora mukuru w'igihugu, turi kumwe na Nancy Ninette Mutoni asanzwe ari umuvugizi w'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu, tukaba turi kumwe na Louis Kamunubusa yigeze kubicegera c'umuvugizi wa nyinshobora mukuru w'igihugu, akaba ubu arongoye PPB ni ishyirahamwe ririmwo ibinyamakuru vyandikwa. Hakaba hariho na Petero Nkurikiye asanzwe umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi. Mukamuzi rero yuko muri kino gihe gihitiye ari igihe cyari kigoye kuko hari byinshi bitavuzwe, hari byinshi bitamenyekanye, hari byinshi biguma binyegeje kuko abantu bataronse aho babivugira. Ariko no munsi tugize amahirwe ko Imana yacanye tukaba dukwije umwaka twagira twibuke uwo munsi w'umubabaro mugabo duhanahana ivyiyumviro. Ijambo niryo ushaka kugira ico aterereye mu vyiyumviro, kugira ico abajije kugira ngo bamwishure, mugabo ntihagire uwitinya, ntihagire n'unigana ijambo. Uno munsi ni gwacu, umunsi twibuka n'abarundi bose bahunze kino gihugu. Twifuza yuko bohunguka bakagaruka kuko benshi bahunze kubera ibihuha byagiye bikwiragizwa mu gihugu. Hariho abahunze nivyo kuko bahuye n'ingorane mu gihe imikumuko yatangura, mugabo mukibuka ko abantu batanguye guhunga kera. Ijambo ni ryanyu, sinzi wifuza gufata ijambo dutangure hajya tuyiha umwe ari ico tubonye ko gikenewe ko twishura tugirwa ko dutangure umwe wese ari dondora agirisha ashikirije. Ijambo ni Rwanda twa Eric Nsengimana nka n'umuyobozi w'ishirahamwe AJAP, Association pour une jeunesse africaine progressiste. Tugiye turaraba mu byo mwatubwiye mu gice cya mbere cy'igifaransa, twabonye ko u Rwanda ariko rwagize uruhara runiniya kugira ngo ibi byo muri 2015 bibe gutinda gushikaho bashika ku ntego yo gutembagaza ubutegetsi bwitorewe n'abanyagihugu. Nashaka mbaza ikibazo kubera byinshi yabivuze, mwoba mugejeje muri ko mufise intumbero nki ku Rwanda kuri ivyo byose badukoreye gushika naho les autorités b'igihugu bamwe bakwa ubuzima. Hanyuma ikindi kibazo kandi nashaka mbaze umuvugizi w'igisirikare,
nashaka ndababaze ko mubona ko u Rwanda ruguma nabundi ruzana abaza guhungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi, na cyane cyane abo bamwe mu bahunze baguma baza. Hari nabo nabonye mu iyo minsi kuri televiziyo bavuga ko ari abanyarwanda bafatiwe kuri store y'u Burundi. Mwoba muri ko mukora iki kugira ngo iyo ingerance y'u Rwanda ntigume ibandanye? Murakoze cyane. Murakoze. Je ngira nishura iki kindaba, ikindi ngira hariho ibijyanye na politike, imigenderanire n'ibindi ngira baraza kudufasha abo muri presidence. Kuri iki muvuze yuko hariho abafatwa baje kudurumbanya bavuye mu gihugu cy'u Rwanda, nk'uko wabibajije baraza kandi iyo baje barafatwa. Kugira bafatwe rero si ukuvuga yuko baza ari igitero kiboneka, yaba ari igitero cya gisirikare inyishu ntiwarinda kuyibariza ngaha. Mugabo ko baza binyegeje, za nzego zihari inyabune, abanyagihugu, abajejwe umutekano, intwaro hamwe n'abatware n'abajejwe ubutungane barakora bashitse ku mugozi umwe, hama nta n'intambwe batera. Abo rero bakiza binyegeje, twebwe ku ruhande rwa gisirikare ntabwo bateye. Mugabo ko baza gutata bongera bagerageza, ntaco reka kuri urwo rwego bacakorerako. Twebwe rero ntiturahamagagwa. Ku vya politike naho igihambaye mwomenya nuko leta ntiyicaye. Mwamaze kubona yuko amaraporo atandukanye amaze kwerekana neza yuko u Rwanda rufise uruhara runini mu kukononera Uburundi n'abarundi. Rero nitwicaye, nibaza yuko ingingo zigiye ziko zirafatwa muzo zimenyeshwa mu minsi ikurikira, kuko sivyo abantu bavugira hera, ni ibintu bifise inzira za politike n'izimigenderanire bicamwo. Bibaye ngombwa n'igihugu cy'u Burundi kiritwara, mukamuzi yuko kimaze kwitwara mu nama mpuzamakunguni, mu kanama kajeje umutekano, hanyuma hakaba hamaze no kwitwarirwa ico gihugu cy'u Rwanda mwishira hamwe rijejwe ibiyaga binini ariyo bita CIRGL. Ivyo rero biramaze gukorwa, n'ibindi biri mu nzira. Ivyo byose ntitwicaye. Ibi gihambaye mwavuze muti baramaze kutwicira abantu. Mu kutwicira abantu hariho abantu bapfuye ari uko bishwe by'ukuri. Mugara n'abishwe bishwe mu buryo bw'ubuntu. Gufata impunzi ukayihinduramwo igikoresho cyo kwica, ubu mwishe kabiri, kuko uyu muntu ntacyo bagishoboye kwimarira. Bisaba yuko igihugu cy'u Burundi kigira ico gikoze kugira ngo abo bantu basubire kwigishwa gusubira kuba abantu. Hanyuma rero murazi yuko bwa mbere hariho ibihuha byavuga ngo mu Burundi ari intera hamwe. Izo ntera hamwe u Burundi bwaremeye yuko habaho amatohoza. Ayo matohoza yarabaye akozwe n'ishirahamwe CIRGL. Ubu muryango rero wasanze atantera hamwe ziri mu Burundi. Mugabo u Burundi buti hariho abarundi bariko barigisha bya gisirikare. Hageze ko amatohoza igihugu cy'u Rwanda kitekada, ntabaza kugira amatohoza iwacu. Ariko mwabonye ko hari na raporo yasohowe ejo. Iyo raporo yasohowe n'abahinga ba ONU, ibaye yindi ije kwiyongera ku maraporo menshi amaze gusohoka, yerekana neza yuko u Rwanda rwakoresheje abarundi mu bikorwa bya gisirikare, bikabacisha muri Kongo kugira ngo bagerageze gutera Uburundi, harimwo n'abana. Je nitwa Remo Zirampaye, nkaba ndumenyesha makuru nahora nkora radio RPA, nkaba kandi umwe mu bahuye n'ico gihuhusi cy'ivyariko birategurwa bicishijwe muri radio RPA, ari navyo byanatumye banyigiza hirya. Je rero ubwa mbere na mbere nabanza gushima abantu biyumviriye kino kintu, kuko nukuri bakoze ku barundi benshi. Je nkivyumva navuze nti ntegerezwa gushika aho hantu kugira mvuge ikiri ku mutima wanje.
benshi bavuze amatemonyage ariko naje nashaka mu ntunge gatoyi mvuge akantu gatoyi nk'iminota 2 ukuntu ibintu vyagiye birakurikirana kuko benshi hari habavyumvise kijya gihe vyaduka mugabo ntibari bazi yuko ari ibintu vyateguwe kuva kera nk'imyaka nk'itatu canke 4 sinzi ko harabakurikirana iyo RPA byarashitse aho haba kampanye yaho bavuga yuko leta iri kiratanga ibigwanisho ariko koko ibintu siko vyari ivyo bavuga bobo babengekera kuri leta ariko bashaka guhuma amaso amakungu y'ibiriko biraba rero twebwe be n'abagenzanje turi kumwe ngaha icyo twazize nuko tutigeze twemera uyu mugambi baca bafata ingingo yo kutwigiza inyuma mbere amatwa dusumira n'amatohoza twagize nuko ari twebwe twategerezwa kuba imbarutso y'imigumuko ngaha mu Burundi bamwe bari babashize za Makamba abandi babashira mu Ruyigi abandi Karuzi abandi Muramvya abandi Ngozi abo rero amatohoza twe twaronse twagerageje kurondera nuko hari hateguwe yuko twicigwa rimwe bikavugwa yuko twishwe n'imborera kure za CNDD-FDD muvuma ikacitangurira ngaho ariko Imana yarakinze kuko abantu ntibankwa na bose twarashoboye kubimenya turabivamwo rero kugeza ubu twashaka kubamenyesha kuko henshi hari aho duca bakavuga ngo twarahemutse twarageze gute bakatuvuma hariho abatazi ukuri ko ariko kurategurwa muri radio no bamenyesha yuko laboratoire niniya y'intango y'imigumuko yari ihagaze hajya nibuka amatwa asumira kuperereza twagize inama yabereye i Kampala yahuje uwahora ari umuyobozi Bob Rugurika igahuza na ba Pacifique n'abandi aho Alexis Ndohije wenyene mu kanwa kiwe yivugiye ati we Bob naguhaye ijya radio niyo roquette izorasa le pouvoir CNDD-FDD mwishuye ati jewe ndafise intambamye kuko nutwo nkora nutwo niba hari abantu bakera twahorana dukorana hajya batazotwemerera yuko ivyo bintu tubishikako aramubaza ati ni bande aramubwira amazina sinduje amubwira ati wewe ivyo vyihoze genda utegura makete kunuku ubarungike ruguru hama mu minsi mikeyi yamubwiye mu Giswahili yangine uyaniaciye mimi kuvuga ati ibisigaye uzobindekere nzovyikorera rero haravuga menshi haravuga ko ibinyamakuru byinshi byakoze amakosa birashigikira imigumuko ariko nitwigera twumva yuko hariho nabamenyesha makuru boba barafashije kugira ibintu bimwe bija habona ibuye riseruke ntiribe ricisha isuka nkaba nasaba abateguye ico kintu ko natwebwe twahuye n'ico gihubusi boraba kuko turumva yuko hirya no hino dushobora kugirirwa nabi bamwe tugenda tubundabunda kuvyo twakoze kuko bavuga ati mwebwe nimwe mwatumye mugambi wacu utashirwa mu ngiro rero banyakubaha mwatunganije bino bikorwa nashaka kubacira gace kuri ibyo twagiye turabamwo tubabwira yuko hariho nabandi bitanze bahuye n'iki gihubusi tugasaba yuko abantu bose bazi ko bagize uruhara muri ibi bintu no kuri boshengezwe imbere y'ubutungane kuko hari imfuvyi nyinshi hari imiryango myinshi no bicifumbereje kuba yabuza ababo mu buryo nk'ubu kandi mu bintu bidatomoye murakoze RPA ngo niyo yategeza kuba roquette yokura ubutegetsi bwa CNDD-FDD murakoze cyane kuduha uwo muco nibaza ko benshi basa n'abawubona hariho byinshi byari byinyegeje murabona nk'umunyamerika yitwa Samantha Power yamarika aravuga Burundi nabi kuko ari waserukira
Amerika mu nama mpuzamakungoni abantu ntibigeze batahura ingene iyo radio yakora. Imbere yuko duha ijambo Beko twagira tuhe Kamono Busa Louis ari mu bashinze RPA, ari mu bantu bagendanye na Alexis Nduhije. Louis Kamono Busa ari mu bashinze Rema, ari mu bantu bagendanye na Willy Nyamitwe. Abo bantu rero nimba hariho iradiyo yari kirakora kugira ngo itembagaze ubutegetsi, nibaza yuko Kamono Busa ko amaze imyaka myinshi mu mwuga wo kumenyesha amakuru, mbere yarakoze no mu radiyo nkuru y'igihugu, batazira ngo numuvyeyi wa yandi maradiyo, nibaza ko afise byinshi ashobora kutubwira kuri ico ijambo n'ingwanya. Urakoze mugabo, simbona ko bikenewe ko nuvugana byinshi. Yaba Remo Zirampaye twarakoranye arabizi. Ico gusa atazi nuko yaje gukora muri RPA yaramaze kuvuka. Ingene yavutse rero burya nivyo nari membre fondateur, nivyo twari kumwe na Samantha Power, nivyo twari kumwe n'uwundi yitwa Louis Stanbridge yakorera Daily Telegraph menga yo mu Bwongereza. Hariho n'abandi bazungu nabo nyine nibaza yuko ubu bari mu nzego zijeje intwaro za leta z'umwe za Amerika, bajya baciye bashinze Search for Common Ground. Je bicono bivuga ko nuko ivyo vyose narabona ibigende biriko biragenda, kuko vyari ibintu bigaragara yuko bidafise umugambi wo gukorera Uburundi gusa, ariko je mbona umenga cabaye nk'ikimenyetso c'uko bifuza ko coba n'igikoresho co gukora muri kano karere, kubera twaraja mu mission, ivyo bita ama mission, tukaja mu Rwanda, tukaja Kongo, tukaja Tanzania, tukashika no mu Buganda. Je cantangaza nuko abo bavugana nabo abazungu bavugana n'abandi, ivyo mugabo ivyo bavuga twe twasa nabaherekeje gusa ntitwahiza ngo tubimenye, kandi ivyitwa ngo twagiye gukora akazi. Nukuvuga rero yuko iya radio yarashinzwe kandi ifise imigambi atari yo gukorera mu Burundi gusa, mugari yo no gukora nibindi vyo muri kano karere, kandi ubuho je nibaza ko biko bigaragaza. Murakoze cyane. Nibaza yuko umuco tubona ivyerekeye umwuga wo kumenyesha amakuru abantu ashaka gukoresha mu bya politiki, na cyane cyane nko mu gusenyura, bagasenyura n'inzego. Muravye imigumuko ko yagenze, nibaza yuko RPA yari yafashe ya mbere. Mbega hoho nta vyerekeye ibintu vy'amapikipiki twumvise yakora mu mugambwe MSD kandi yahawe RPA. Remo Zirampaye, hari ikintu nk'ico ko twigeze kuvyumva bivugwa imbere yuko duha ijambo kugira ngo duheraheze kuri uwo murongo? Yego me nivyo, je mu vyo navuze naciye ku mayange, ariko ni vyinshi. Ivyo vy'amapikipiki nivyo, izo pikipiki twari twazihawe n'ishira hamwe Care Burundi kugira zifashe abakozi ba RPA gushika ku mirimo yabo. Mugabo mu nyuma izo pikipiki zahawe twari imigambwe mu ntara n'abandi bantu bari bafise ibikorwa bariko barakora muri iryo rementanya bariko barategura. Si ivyo gusa, ubutunzi bw'iradio RPA nkuko twagiye turabitohoza nibwo bwagiye burafinansa ibikorwa by'umugambwe MSD. Amafaktira arahari, ibimenyetso birahari, aho imodoka zaza kunywesha ibitoro zikaja mu mugambwe, mugabo facture ikaba iya RPA. Ni vyinshi uwo nibaza ko kugira umuntu abiheze yo vyandika, aho bona CNDD-FDD yasimvye imanga ari yariteguye. Murakoze cyane. Reka dufate tutadukira igisata c'amashira hamwe yigenga. Amashira hamwe yigenga, Gilbert Beko yari yasavye ijambo kugira ngo agire ico aterereye mu byo twari turimo. Ndabashimiye cyane banyakubahwa kumpa ijambo. Ndanezerewe ko mwashoboye gutegura uyu mwanya
kugira ngo dushobore natwe gushikiriza ibyo twabonye. Jewe by'ukuri icyo nobemerera kandi nkemeza ntakekeranya nuko nkuko ntwarishira hamwe ishinzwe gukurikirana amatora mu imbere yayo muri iyo nyezina n'inyuma yayo, ndemeza cyane yuko amatora yagenze neza mu Burundi. Amatora y'ibihumbi 2015 yakurikije amategeko, turatanga amaraporo yose. Ico nukuri inzego zihari rero nizatowe n'abene gihugu biciye mu mategeko kandi bikurikije ni ibisabwa byose mu mategeko y'amatora. Icya kabiri shaka kubabwira nuko twari tujejwe kuraba ibyo gucungera no kuraba amashirahamwe yose abay'abarundi abay'abazungu ari ngaha. Jewe ndababwire ikintu canshikiye kandi kibabaje. Naragiye mu nama ambasaderi w'Ububirigi ariko arakoresha kuri Roca Golf. Hari haje le premier ministre belge, vice premier ministre, no kuvuga icegera cy'umushikiranganje wa mbere Ububirigi. Haza n'uje na ministre des affaires étrangères. Hanyuma yari kagirisha amanama bashira hamwe adaharanira ivyicaro vya politiki. Ndabimenyeshejwe na ministère des relations extérieures n'abandi bagenzi. Shitseyo ambassadeur aranyankira ngo wewe ntitwagutumiye. Mumbabarire nagize ishavurirerire naciye ndamubwira nti kumbo numengo wifashe nka Haruwa wo mu 1929. Acara shavura cyane gose cyanamubwira nti ivyari byo byose. Haruwa yagirisha inama aba PDC agaca yirukana gwa Gasore. Na wewe uri kugira bimwe naho kandi uvuga yuko ugwanira agateka kazi na muntu. Yumvise ndamubwiye gutyo yaciye ambwira ngo ni wicare muga ntihagire na kimwe uvuga. Cyanamubwira nti je ndamenyereye n'ubundi twe ntituvuga cyane turandika ivyo twabonye. Cyandicara ndumviriza. Yari yatumiye na homosexuel. Yari yabatumiye aba homosexuel. Tukabanza tuti hanyuma ngatari ku kuboko agacambarira ati wewe nta jambo ndaguha. Gaca ndamubwira tu n'es pas le protecteur de droits de l'homme. No kuvuga wewe ntuhagararira agateka kazi na muntu wongere wimana ijambo. Rero nkurikije ibyo mwavuze banyakubahwa nukuri mugize neza. Yabigize n'impaka kandi babiteguye kera ibi bintu. Mwavuze Alexis Nduhije mugabo mwibagiye na ntibantunganye. Mwibagiye yuko Pacifique nini nahazwe yavuze ati nkuru nziza Pierre akitoza amaraso azoseseka mu Burundi. Yabuvugira imbere ya Nations Unies. Bantunganya ati mu Gifaransa yavuze ngo quand bien même le président son excellence le président Nkurunziza aurait le droit de se faire élire, il devrait s'abstenir pour des raisons politiques. No kuvuga yuko yavuga ati naho yoba afise uburenganzira bwo kwitoza amategeko yose akabimwemerera ngo yategerezwa kubiheba ngo kubera ngo imvo za politiki. Ivyo bintu murumva yuko kwari ugutegura intambara muri kazoza kandi nibyo byafadikanije n'imigumuko no guhindura ubutegetsi bakoranye n'akagwi k'abasirikare n'akabapolisi. Ikindi ibyo byatanguye kera kuko twatanguye guharira na Union Européenne ubumwe bwa Buraya. Dupfa yuko mu gutanga imfashanyo sini imfashanyo nivyo twemerewe
si imfashanyo ntihagire uzosubira kuvuga ngo ni imfashanyo ajya amafaranga barayumvikanye yuko ubumwe bwa buraya buzoha leta y'u Burundi n'ibindi bihugu biri muri ACP Afrique Caraïbe Pacifique bihugu bigize Union Africaine yuko bazohora batanga amafaranga yo gukora mu maproje amareta yakoze ayo mahera rero niyo batangamwo igice baha amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike kugira ngo ashire mu ngiro imigambi leta yashize ku rutonde rero baca batora amashirahamwe bikundira yabo nkundwakazi bakayaha amahera bagaca bakuramwo ayandi ivyo bitara discrimination ivyo navyo birankwa mu masezerano mpuzamakungu muri ONU birankwa gose kandi birahanwa n'amategeko baca bafata ayo mafaranga rero bakama bayaha babandi bakunda ni nayo yakoze mu makudeta murakoze cyane nibaza yuko byumvikana yavuze abanyepolitiki bamwe yavuze abantu bafise uruhara muri ibi bintu byabaye bwabo ubwicanyi n'ibindi abantu bemereye amahano uburundi bagize bati uko bigenda kose ibi bizoshika ivyo ubutavyumvise ngira ngo iyo batari mu Burundi twese twaravyumvise igihambaye uno munsi twashize ahabona urwandiko rufise impapuro 26 gwerekana ayo mabi yabaye ingene yateguwe kuva kera gwerekana ingene abarundi kuva Burundi bwikukira bamye baja mu ngorane baziterwa n'akagwe k'abantu batigeze bashima gushira aho intahe ishize mbega ibyabaye mu 2015 birafitaniye isano no kwitoza kwa nyinshi bari mukuru w'igihugu ekada muri ugo rwandiko turerekana neza yuko vyateguwe inyuma y'amatora y'2010 aho bayanse bagerageje gutera amagrenade no kwica no guturira ingoro z'umugambwe uri ku butegetsi hirya mu ntara zitandukanye cyane cyane muri Bujumbura twitarira twarerekanye muri ico gitabo ingene abantu abanyepolitiki bamwe bagumye bagira bati nta matora azoba mu 2015 ico rero kiragaragaza n'abantu bagiye mu nzandiko zimwe zagiye zicyoza igihugu cy'u Burundi twavuzemwo abamenyesha makuru bamwe dufate nk'umenyesha makuru yitwa Innocent Muhozi akaba ari we yararongoye radio television Renaissance turavuga ingene ku buhinga bwa ngurukana bumenyi hari witwa Teddy Mazina yamavuga yuko hari genocide ubwicanyi mponyabwoko buri ko barategurwa mu gihugu cy'u Burundi tworerekana neza ingene mu gihugu cy'u Bufaransa hariho uwitwa David Gakunzi nawe aguma yandika ngo hari genocide ngo Burundi bw'ubu ngo busa n'u Rwanda rwa 1994 turerekana neza ingene mu Rwanda hari umenyesha makuru yitwa Albert Rudatsimburwa ingene yagumye avuga yerekana yuko mu Burundi bicika hari yerekana amasanamu y'ibiziga hirya no hino byo ku munsi mugabo muri ivyo vyose turagaragaza ico Innocent Muhozi afana na Teddy Mazina Innocent Muhozi ni inarume wa Teddy Mazina hanyuma David Gakunze ari mu Bufaransa yandika ngo genocide mu Burundi akaba avukana na Innocent Muhozi Albert Rudatsimburwa ari Kigali ari we yahaye ijambo ba Onezime Nduwimana ba Kanyange Genevieve Moise Bucumi gaciye ubwenge Ponsiano abantu baeme nkuru nziza uwo nawe akita ngo numenyesha makuru ugasanga ijambo atari uko yari hayabo abanda yaheruka kuriha ni inyeshamba zo muri M23 uwo nawe akaba ari muvyara wa Innocent Muhozi akaba arongoye Contact FM akaba nayo akaba ari radio y'umugambwe FPR ivyo rero umuntu atarinze kurandira umuntu acabona ivyabaye mu Burundi abari babiri inyuma twongeye ko rero nabigishijwe ivya gisirikare b'amakambi y'impunzi abahawe ibigwanisho ngo baze gutera Burundi n'ibindi ubu rero no munsi twovuga tuti twibuka bacu bapfuye no munsi w'umubabaro no munsi twibuka ko hari abantu bashatse ko Burundi busubira inyuma hakaba abagabo igihugu cy'u Burundi kikabamwe abagabo
kikabamo abagihagararira bamwe mbere bakanabizira. Uno munsi twibuka General Adolphe Nshimirimana. Lieutenant General Adolphe Nshimirimana murazi yuko yishwe bunyamaswa ari uko yahagarariye demokarasi. Turibuka General de Brigade Kararuza yahonyejwe n'umuryango kuko n'umutambukanyi wiwe n'umwana wiwe bahitanywe nabo bagizi ba nabi. Uno munsi turibuka Lieutenant General Darius Ikurakure, Lieutenant Colonel Darius Ikurakure. Uno munsi turibuka abantu bose bahitanywe nayo mabi. Hariho ba Jacqueline yagiriwe ivyamfura mbi yicwa bunyamwaswa ku Musaga. Hariho Komeza Amahoro yiciwe ku Mutakura. Hariho muribuka turiwe mu Nyakabiga, muribuka amazu yahituriwe, muribuka abantu bagiye barijwe batugwa ibiziga, hanyuma babikoze bose bagahaza bati twabikoze kubera imvo izi nizi. Umwe wese muri twese arafise uwiwe yabuze, murafise agapapuro, turafise aho twategekanije hajya twibukira abacu kuri uno munsi. Tubicishije bugufi turandika izina canke amazina yabo twabuze, tugende dushire hajya kugira ngo nabo tubahite kuno munsi tubunamire, twongera dusaba abandi barundi bagiye hanze y'igihugu yuko bogaruka. Mugabo muri uyo mwanya tuzo two turabikora, nitureka kubandanya twakira ivyumviro. Hariho madame yari yasavye ijambo. Murakoze nyakubahwa kuntiza ijambo. Ikibazo canje nitwa Nininazo Eveline, nkabandi mu ihuriro ry'abakenyezi hano mu Burundi, arico gihugu cacu nkuko tuma tubivuga ati Burundi bwacu Imana kuduhaye ikudutungire. Ikibazo canje nagomba ndakibaze umuvugizi w'igisirikare. Mu gihe hatangura imigumuko, je nari mu Cibitoki ariyo commune wa zone, harabaye imigumuko namwe mwese muzi. Twabona abantu abajene bava mu ngoro y'umugambwe wa MSD bafise ubusashe burimo amasifre firimbi, tukaraba tukavuga duti aba bobo bagiye ku mupira canke bagiye mu wiki. Kombe ni ntumbero bari bafise yo kuza baravuza ifirimbi yo bariko baragira imigumuko. Rero nyakubahwa harageze igihe bavuga ati abapolisi nitubakeneye nibatuvireho nibave mu Cibitoki, dukeneye abasirikare. Muri ico gihe twarabonye haza abasirikare benshi ku bwinshi. Nababwiye ko jewe natowe muri Forum de Femmes, ije naserukira abakenyezi hajya muri iyo zone nyene. Nkuwatowe rero navuze ati reka mpaguruke ibi bintu twumve turabe iyo bija. Haragera aho tubona abasirikare baza ku bwinshi mu Cibitoki ubu ari zone, tukabona abo basirikare aho nyabuna kudufasha canke kudutabara, ahubwo nibo bagiye kwicarana nabo bagumutsi. Turavuga tuti ugwacu ruraheze. Rero nyakubahwa mu cubahiro Imana yabahaye, twagomba mutubwire neza ico muteguye kuri abo basirikare batwicana ko abantu babona tutabaza, babona hari uwo bashatse no guturira mu kanivo. Ama video turayafise, nararonse umugumusi kumbure ndibaza atari abayoboka yashoboye kuyafata ayo masanamu, abasirikare bari hejuru y'uwo muntu bakubise bamwita yuko ari Imbonerakure. Nivyo sivyo kunyegeza, yari Imbonerakure ariko nta kibi yari yakoze. Urumva bamujijije iryo zina kuba Imbonerakure. Rero muteguye iki mwokorera abo basirikare, ako kagwi k'abasirikare nyabona bicana abantu babona baheza
bagasangira inzoga mu kabari kuko nitwari bwahunge kuko harageze igihe chef de poste muri commune ya Cibitoke avuga ati Evrine ndabona yuko uri kurakora kandi witavye akamo ko kuvuga ati nk'umukenyezi yatowe utegerezwa gukora ariko yanyage kuko ndabona liste tract yaciye nga muri commune malheureusement dokoro baramwishe niwe yari yatubwiye ati nimuyanyage kuko nimwege uno musi muza kurara mwishwe rero sinza kubicisha amajambo menshi nyakubahwa mu cyubahiro Imana yabateye mudushikiriza akajambo mutubwira ati abo bantu nyabona muzodufasha iki kugira ngo natwe agatima kumbure tumererwe neza murakoze. Urakoze ku kibazo mubajije ngerageze ndakwishure kubihitiye ubwa mbere hoho ibi bintu vy'imigumuko uko byaje uko byatanguye nta warazi yuko igisirikare cyashobora guhamagagwa kuko mu bisanzwe ntibiri mu mirimo ya minsi yose y'igisirikare kugira ngo baje mu bintu bita gestion des manifestations mu rurimi rw'igifaransa ariko haheze iminsi ibiri bitanguye mu kwezi kwa kane byarabonetse yuko byari bifise ubukare ari naho abasirikare babatoye aho bari kugira baje gufasha abapolisi kuko byari bitanguye gufata yindi ntumbero nivyo mu Cibitoke hari hafise ico no kwita cachet particulier narabikurikiranye gose kuko raporo nazironka mugase nashikayo gukora kuri terre uko byagenze abajeje intwaro barabitanga bakabivuga amakenga bafise gushikana nkuko babivuze abo bariko baratunganya iyo migumuko bavuze bati nibazane basi abasirikare nkuko babivuze abantu benshi mu biganiro bari barabiteguye neza babizi ko igikorwa ca gestion des manifestations musanzwe abapolisi bagikora neza kuko bari baravyize barabitunganya bikwiye bari bafise n'ibikoresho kugira ngo bashobore kubikora uwo rero wari umutego n'umutego bariko barakoresha kuko umusirikare afise inkoho irimo amasase yica mugabo umupolisi afise inkinzo n'inembo n'ibindi bimufasha gutera ivyuka kugira ngo abariko baragumuka bakore haciye haje rero abafise uburyo bukomeye ku buryo bukoresheje iyo babikoresha bijya ubu ntituba turiko twishura ibi ryashira hamwe mpuzamakungu bavuga ngo violation des droits de l'homme abantu iyo bapfa hajya igisirikare kiba gifise irindi zina bariko bagomba kudukura mu iyo twagiye kurangura yani amabanga hanze uje wari mutego uhambaye ntimugire rero ngo basirikare ntibakoze hakaba ari umusirikare umwe atakoze icyo umushefa mubwiye gukora uwo hari ico bita ngo mu nyuma intambara iheze hariho urubanza rw'intambara ingene yagenze mu gifaransa bavuga ngo après la guerre c'est le conseil de guerre ivyo rero mu biturekere ko mu Cibitoke uhameze nk'ahandi sinibaza ko abasirikare batakoze mugabo akamusirikare atakoze ivyo bamutumye azobihanirwa uvuze yuko n'amasanamu bayafashe ugasanga hariho uwo barungitse gutabara cyangwa bakamwicana umuntu abona ntakore iryo nibaza yuko ari kosa rihambaye mugabo ahanini ntimuvuge ngo abasoda ntibakoze ugiye wari umutego munini wabo bavuga ngo abasoda nibaza abapolisi bagende bo barabikoze kugira batarabe yuko vyohwama gatoyi abapolisi kumure baje handi hariko harasha gusumba ariko nkuko nabibabwiye wari umutego uhambaye murabumva neza mu babarire akabazo rero nagira ndababaze nyakubaho ko ibiganiro buca biba mugiye kwicarana nabo bantu kugira ngo musangire ubutegetsi n'amakungu yaramuka bashigikiye nkuko tubona
muzovyifatamwo gute aba bantu muzokwicarana na leta kugira ngo ko ivyo bashaka tuvyumva ari nk'amagaburanyama mugiye kwicara cyangwa muzovyanka canke muzotwara ivy'abanyagihugu bazoba babasavye. Akabazo ka kabiri burya ngo wankisaza atakanuka kudeta nivyo yararase mwarabibonye je ni bantu yakoze ko kuko naromotse ndahunga naba mu Ngagara ndavayo nja gupanga ahandi mu Kamenge nshobora kuronka umutekano. Jewe namushikanje tuvukana mu nda vyarashitse turacanamwo kuko yarasanzwe ari mundi mugambwe wo kwanditije turacanamwo. Akabato rero kuri ibi vya kudeta ubu murabona ko mudataye inkoni kwishobora gusaba gukubita n'ubundi nimwaramuka ibi uru rugamba turiko turutsinze kw'abandi mbona bafashe intumbero yo kujana irahe imanza zitaranacibwa no gaha mu Burundi. Aba bantu bahamagariye abantu kwica abandi kandi bakabivuga no ku maradiyo. Mubateguriye iki? Ntimuri abajana mwe irare nabo ngo bacibwe urubanza basirutume rugumemwo kuko mbona hariho n'abandi bariko barazijana n'imanza zitaracibwa. Murakoze cyane ku bibazo nza kwishura mu kanya gato hanyuma no ku vyumviro vyiza bigororotse ni ivyumviro byanyu umunyagihugu wese arafise uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro muti mbega abo bantu muzokwicarana kandi ari ubashatse kumara abantu mugabura ibibanza mubashire muri leta. Icambere inyishu iratomoye yaba nyenecyubahiro mukuru w'igihugu yarabitomoye umukuru w'inama nshingamateka yarabitomoye aba indongozi zitandukanye zarabitomoye nta biganiro vy'amagaburanyama bizoshoboka muri kino gihugu kiretse twese dupfuye. Ivyo ntibizopfa bisubiye kuba muri kino gihugu. Ibiganiro bizokwamaho, ibiganiro vy'amagaburanyama eka, ibiganiro vyo gutunganya igihugu ego. Abarekure kuza mu biganiro ni bande n'abarundi bose, ababa mu Burundi, ababa hanze y'igihugu, abahuta abatutsi abatwa, abagore abagabo, abana n'abatama bose bararekuriwe kuja muri ivyo biganiro kiretse abafashe inzira itandukanye n'amategeko baronderwa n'ubutungane bw'igihugu cy'u Burundi n'abaronderwa n'ubutungane mpuzamakungu. Ivyo ntibizopfa bibaye muri kino gihugu cy'u Burundi kiretse twese dupfuye. Ibi byabaye abantu bacu bagandaguwe, abarundi bacu bangajwe, vyarabaye muri kahise. Ubu dutegerezwa kuvyanga. Ubu n'umunsi wo guhaguruka tuti kirazira muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi yuko dusubira kuja muri izo nzira zidashika. Twagiye mu vya kudeta gutembagaza inzego zitura n'abanyagihugu, habanje kuba imigumuko itujana muri iyo kudeta. Mu nyuma harabaye ibindi bintu abantu batigeze batahura ngo ye mama ngo barafashe ngo bihano ngo byo guhagarika imfashanyo, ngo ye mama ngo bagera bazana inteko za gisirikare, ye mama ngo ibinabiriya ngo nabagiye hariya ngo bagira babakureyo. Hariho na mugenzi wacu Colonel Baratuza kubera ubutwari bwiwe n'ubukerebutsi bwiwe, kubera ko yagwaniye iteka nibanga baramwirukanye aho yarari agiye guserukira igihugu cy'u Burundi kubera izo mvu. Ivyo byose bigategwa n'abantu bose bifuza kwihora. Muribuka yuko hariho uwitwa Parfait Onanga Anyanga yari muri kino gihugu cy'u Burundi akirukanwa akaba ari muri Centrafrique. Uwo rero ukwihora akaturubika intwaza ngabo zacu nibisanzwe. Ivyo ntitujya umunwa turabivuga. Harabayeho ugushaka gutembagaza inzego zitorewe n'abanyagihugu.
vyaranse mwarabonye yuko abanyagihugu birabira gutya inzego za gisirikare n'igipolisi zikaja hamwe bati ntushobora kurengana mu nyuma ivyo vyanse mwarabonye yuko batanguye kurasa mu makartier ngo bage bagira ngo guerilla urbaine bavuga bati ngo no mu Kamenge byarigeze gukunda no ngaha bizokunda ariko barabonye yuko ico kintu kidashoboka baca baja mu byo kwica abantu bati biziga mu mabarabara bafata amasanamu bakwiragiza hose ngo ubutegetsi biko burica ngo abanyagihugu ico cyaranse n'ababikoze barishikanye baca baja rero mu byo kuza barica indongozo no munsi wakica umuhutu kugira ngo abahutu bace bagumuka babonye batagumutse murayubonye bishe Lieutenant General Adolphe bari bazi yuko ijuru rica ryubama abarundi gace bahaguruka abahutu bagaca baja mu batutsi abahutu bateka ivyo turabirengeye aragiye nivyo ariko agiye ari intwari ajya dusigiye ijambo yadusigiye nirihe kiretse twese dupfuye waragiye adusigiye ijambo twe turiyo tubandanye tugwana baca bica Colonel Bikomagu ngo abatutsi bace bagumuka basanga abatutseka nabo nyene bateka ntitugumuka kubera ico bica Darius hirya hariya bakica Kararuza bakarindira yuko abahutu n'abatutsi baza kwinjiranamwo ico caranse kandi ndikizopfa gikunze kiretse twese dupfuye kuko iki gihugu kirimwe abagabo n'ingabo nibaza yuko tudazova dushoboye gusubira inyuma ndabashimiye ku mwanya wanyu nibaza yuko tuzosubira kubonana abasiba mahuru tukabafata mpiri barundi tuwa 13 rusama 2015 bagerageje kudeta barundi twegata zirabananira barundi twegata zirabaswatana barundi twengabo bahuriro ma barundi twengabo bahiyo barundi twengabo abarundi twengabo turagwanira igihugu abasiba mahuru tukabafata mpiri barundi